Mwese mudukurikira ndabaramukije ndabaye n'ikaze mu makuru atekekanye ikirere cyo kuri uwa kane igenekerezo rya 12 ruhuhuma mu mwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ikirere cyakamwo izuba hacimwo n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazobakanye gusumba ahandi ni mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri °C 11. Ku muhingamo hitezwe imvura hacimwo n'ibihe vy'izuba mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hashushe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri °C 29. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:10 rirenge ku mugoroba igihe cy'isaha 12:20. Amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uwa kane ni ngaha agarukiye mwateguriwe n'ikigo Ijebu Belize Ngendakumana nije na yabashikirije mwakoze kuyakurikira.